Bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabaramukije. Igihugu cy'u Burundi kibeshejweho ahanini n'uburimyi n'ubworozi. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buriho kugira butunganye neza ico gisata kugira ngo Murundi wese mbere n'uwo wese aba mu Burundi aronke ibifungurwa bimukwiye. Ariko rero haraciye imisi myinshi umenga ico gisata cahebewe bene gihugu bato bato. Ivyo rero vyatumye nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza ahaguruka arabera akarorero abandi barundi benshi, kandi benshi baramufatiye kwa akarorero baba bato mbere n'indongozi zindi z'igihugu. Murabikurikirana muri kino kiganiro sangwa ikaze. Umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro Petero Nkurunziza haraciye imyaka irenga 10 afashe intumbero yo kugwanya inzara. Vyatumye aba umurimyi wa kijambere w'akarorero. Yararimye ibitegwa vyinshi bitandukanye, uko umwaka uwundi yagenda arongereza umwimbu. Yaciye atera kamo abavyigiye n'izindi ndongozi ngo nabo nyene bakore ibikorwa nk'ivyo bateze imbere igihugu cabibarutse, bavavanure na ya migenzo itera integabanebwe ngo ukiza kiri wabo agakira isuka. Kora bagati mu gihugu abarundi usanga turima imyumbati tukayivanga n'amateke, tukayivanga n'ibijumbo, tukayivanga n'uburo, tukayivanga n'ibitoke, ugasanga ubuzi cufata n'icureka ibyo bitego bica bijyana byose. Abahinga batugira ubushakashatsi rero ndetse dufatikanije n'abahinga bo muri FAO baratubwiye neza yuko abarundi duhisemwo ibitegwa bimwe bimwe turashobora kugwanya inzara tukaronka umwumbu w'umusesekara. Aha baduhanuye kugira gutera ibitoke, gutera imyumbati, umuceri hamwe n'ibiraya. Bavuze ati mu gihe abarundi tubyijukira ibyo bitegwa tukabitera atabindi tuyivanganije tworonka umwimbu w'umusesekara ndetse tukaronka n'udushora no dufungura. Aha rero umugambi wacu kugira tugwanye inzara, tugwanye ubukene, tunongere kandi tunahimiriza abanyagihugu gukunda ibikorwa cyane cyane abize. Hasanzwe hariho umugambi wa leta wo kwiragiza imbuto nziza biciye mu burimyi n'ubworozi. Arongeze no munsi bakora mu burimyi n'ubworozi namanda bivuga harakwiye kuba kandi kantu kiyongera, kuko benshi usanga namanda koresha amanama nkababwira benshi baracakora kwako ndiko abakoroni bariyitse bacasigenda mu biro baricara, ku buryo usanga n'umuntu yize byo kurima no korora ahwana n'umuntu atize ibyo kurima no korora mu isoko. Birabaje cyane kubona nk'umuntu yize uburimyi n'ubworozi agenda gucirira igitunga c'ibijumbu canke c'amateke umunyagihugu atize, none yize iki? Mujye kuraba abo dufise bize baheza mu mashuri yo kurima no korora ni benshi cyane, n'amashuri mato mato cyangwa yisumbuye ageze za itabu. Ujye kuraba mu rutonde dufise za itabu ni menshi cyane. Aha rero dushaka ibwo buhinga tuvuye mu biro tukumva neza ko twiyize kugira ngo tuze gushira mu ngiro ibyo twize mu mashuri, usanga twese duteye imbere. Ni naco tuma tuvuga yuko kino gihe ni ibintu birahinduka. Turashima ko bimwe mwe kwirahinduka aho duciye agati mu gihugu turagenda tukarima. Akaroka mbere dutanga ni twebwe umukuru w'igihugu mwari kibuze ko turima kandi tukaza iyo myumbati yose duheje kurima twaraje twamaze hafi amasabire twitera turi kumwe n'abasirikare twitera. Umugani cyabuje yuko mbana n'umukuru w'igihugu kandi hageze gusinya sinibaza yuko ikaramu yota umurongo. Turifuza yuko kubona rero abantu bize byo kurima no korora by'ukuri bakwiye guhaguruka bakava mu biro bakegera abanyagihugu bakabereka kuntu batera imyumbati, kuntu batera ibitoke, ukuntu batera umuceri, ukuntu batera ibiraya. Biragara neza yuko dukuye amaboko mu mpuzo rero twese ntaco buza yuko tugwanya inzara tukarwanya n'ubukene.
ikuzo mana y'Aburahamu imirimo myiza wakoze wanyeretse kera y'ukunda none uyu munsi urabinyeretse. Yarashimye ko umwimbu muri uno mwaka wagenze neza. Ibi twimbuye twabirimye mu mwaka uheze wa 2019 kandi turashimira Imana yuko yaduhaye ikirere ciza turarima turimbura none turonse umwimbu umusesekara. Uyu mwimbu turonse ni umwimbu bigaragara neza yuko ivyo twateragiye n'ivyo twimbuye dushaka kugwiza hagati ya 15 na 20 byerekana neza yuko Imana hezagiye ibikorwa by'amaboko yacu bituma tunezerewe kandi yuko atari twebwe twenyene n'ibindi miryango no mu Burundi hose tumaze imisi utembera muri cyose cy'ubure twarabonye yuko indimiro zifashe neza naho hamwe dusanga ari byagoranye ariko turazi neza yuko twahamagara guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kandi mu guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi umwe wese atora amaboko igihugu kugira ngo tugiteze imbere byashoboye byose. Uwo mwimbo turonse rero ni ikimenyetso cerekana neza yuko abarundi twese dukuye amaboko mu mpuzu guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi mu mwanya mutonya kandi mu ngabire Imana yahaye igihugu cyacu cy'u Burundi abandi yabahaye ibitoro mu gato yaduhaye ikirere ciza iduha imvura abarundi dufise amezi 9 y'imvura ku mwaka bisigure neza yuko hari ibindi bihugu bishobora kumara imyaka 2 3 canke 5 atanima rikorotse hasi. Abarundi twebwe turahiriwe rero ko Imana duhaye ingabire idasanzwe abandi yabahaye ibitoro mu gato ibitoro duhaye ni isi imera iduha ikirere ciza iduha imvura tukarima kandi tukimbura tukaronka ibyo dufungura tukaronka ibyo dushora kandi bigatuma igihugu cyacu cy'u Burundi gitera imbere. ingene bagwa inzara umukuru w'igihugu yarateretse akarorero ingene bagwa inzara bari wa mbere umukuru w'Uburundi Petero Nkurunziza n'uwa mbere uwashikanye iterambere mu makomine yose ninde Petero Nkurunziza n'uwa mbere. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ntarimo ibitegwa mbumbarugo gusa ararima kandi n'ibitegwa njabuka amazi nk'ikawa. Mukaba musanzwe muzi ko ikawa y'u Burundi iza mu zambere zifise akanovera. Yaranageragereje mu zindi ntara z'igihugu igitegwa c'ikigazi kandi kiratanga umwimbu ushimishije mu gihe vyari bizwi ko atahandi cimbuka kiretse mu ntara kama y'Imbo. umukuru w'Uburundi Petero Nkurunziza n'uwa mbere uwashikanye iterambere mu makomine yose ninde Petero Nkurunziza n'uwa mbere. Umukuru w'igihugu cyacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza nkuko yiyerekanye nyene nk'umurimyi mworozi wa kijambere yaroroye ibitungwa vyinshi cyane aranagabira abandi kugira bose bashikirwe. Nicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cyacu amaze gutera kamo ko guhimiriza abarundi bose harimwo n'indongozi karumviswe impande zose. Bamwe muri bo barakoreye mu mashira hamwe n'amakoperative barakora ibikomeye. Amateke yaragiye nta na hamwe ukironka iteke. Iyi mbuto tugomba kuyikwiragiza mu gihugu cyose. Ahantu ingwara yaheze turifuza yuko amateke yaronka. Cyane cyane ntababesha tuzohera ku ntara ya Gitega. Muti kubera iki? Mu ntara ya Gitega bose bazi ngo barakunda amateke. Murazi yuko no mu murisho w'ingoma
baca bifondera ngo bavuze ngo abanyagitega bakunda amateke mugabo ubu ntibakironka iteke na rimwe nico gituma tuzohera mu ntara ya Gitega kuko iyo ngwara twaramaze kuyapima turabona yuko amera tubahereze duce dutwara mu zindi ntara zose tuze turabaha make cyane tuyagwize mu makoperative hanyuma nabo amaze kumera nk'uku bace baze barafata makeyi bahereza abandi gushikaho ya mateke yacu agaruka mu gihugu akagwira. Kera ntiwobonye abize n'abatize abaterambere na bamwe twita abanyarucari bari hamwe bose bari ku kivi bafashe isuku. None munsi murabona ingene twese mu ruvange tuvuga tugwiza umwimbu kugira ngo inzara ntizisubire kudukorako mu gihugu cyacu. Izindu ntibikenera inzu nini ubwa mbere honyene ntibikenera ikibanza kinini murabona ko henshi amatongo yarazi imetero 2 kuri 2 cyangwa 3 kuri 3 bashobora kurimaho ibizino ni inzu ntoya iba yabaye iba gusa itava twikingira kutava kuko ibizino ntibikenera izuba ntibikenera imvura n'ibintu wamuriraho nyene no kuvuga ko uravomera rimwe mu gitondo no ku mugoroba nk'ubu mu gihe cy'imvura urashobora kuvomera rimwe mu minsi 3 duteragira imyumbati hama hari haruguru naho mwabonye yuko turashobora guteraho imboga nk'imisoma kugira ngo ahantu hose haboneka hari ibintu by'ibirimwa apana ivyatsi ko ivyatsi inyoje zikagwako ugasanga ziratwononeye aha hantu murabona ko ryari ahantu hari agapori turagakuraho tugatera bino bintu kubera rero turi mu gigo cy'ubushakashatsi n'ukuri n'igiterwa ndabona n'ukuri bagishake kweri kuko murabona ko cimbuka cyane iki ari kintu kivuye ku giterwa kimwe imyumbati 15 kandi igiterwa kimaze amezi 7 kuko uyu myumbati twayiteye mu kwicumi na rimwe rero tubanza gukengurukira Imana kubona ibiterwa twateye byaje bikunze kandi bikatwitaba ubwa kabiri no gushimira abakutsa kivi kubera ikiyago twabatiko turayaga si ikiyago c'amasigara cicaro kuko bose murabona yuko bafashe intumbero yo gukora ugasanga bose bari ku kivi bakimbura murumva ko ari ibintu biteye iteka cyane. Hari n'ababikoze ku giti cyabo bararima barorora bafadikanije n'amakoperative bonyene bariha amafaranga muri komine ya Tangara umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndiyokubwayo yarakoze birashimwa. Ati kubifatanya n'akazi singorane ati ni kimwe mu byo twahamagariwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Uvuga yuko binyorohera ntabwo ari umuzigo ahubwo nakaryo kugira ngo umutwe uruhuke umuntu amazindwi mu biharuro by'amafaranga ibujumbura agaca dugino akaraba ingene bibiterwa biriko birakura ingene bimeze neza bakamusigurira akamubwira ati nta vyagwaye canke utugorane turimwo bashizemwe imiti tuzotora inyishu abakozi bahembwe uca wumva uruhutse ku mutima cane gose. Hanyuma rero nikindi kidutera intege nuko gushika uyu munsi iyi mirima yo nyene irihembera abakozi. Iyi mirima turabona yuko ibiriko birarangurwa ngaha iby'uburimye n'iby'ubworozi birahanahana ku buryo bw'uko atari umuzigo kuri twebwe cyane cyane kubijanye no mu mufuko ngo tuvuge ngo biguma bidusaba amafaranga biramaze gushika ku rugero waho vyo nyene vyishimisha bigatanga ibikenewe byose kugira ngo hakogwe hamere neza. Nibaza yuko ngaha niko karorero ko kwerekana yuko tutohagarara mu biro gusa ngo tubisaba abandi ariko na twebwe dushobora kubirangura. Kira noneho twama twabihamagariwe na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu nawe nyene murazi ko asanzwe agira uburimye n'ubworozi vya kijambere nawe rero turaheza tukamurabirako tukavuga tuti
ko umuco uvi bukuru gakwira igihugu cyose nawe arinza bikora akaduha karorero natwebwe twomwigira ko tukakura vyinshi ibikorwa birabangikana neza cyane n'amabanga dusanzwe turangura turavye nk'uwo murima w'ibiharage umuntu yoba afise akarima gatonyi muhira arashobora kwimbura ivyo azoshobora kurya bigatunga umuryango atiriwe araja kubisuma ku isoko mugabo kenshi iyo turiko turarima bimwe navuga ntiguta amaboko uragenda gusa ugaterera y'imbuto utaravye imbuto wateye utaravye ko washizemwe akavuga kwiye waja gusoroma ugasanga kumbure ntaco hakuye n'umwanya wawe watayemwo ugasanga kumbure uburyo ntibuvuyemwo uwo mushikiranganje yarafashije mu gutanga ikibanza cyo kubakamwo ishure abahiga bikaba biborohera kumenya ibijanye n'uburimyi n'ubworozi kuko baca bakurikirana ibitunganijwe ku buryo bwa kijambere ngaho nyene muri izo ndimo arajanisha kandi n'ubworozi uburimyi n'ubworozi birajana kubera yuko urimye urakenera umwavu hanyuma woroye naho urakenera ivyo ugaburira ibitungwa hariho inka zoba zishika ku 12 ariko hariho n'intama nkuko muvyumva hariho n'inkoko z'ikirundi twatanguriye ko ziza ziragendana n'izina izi nka ahanini ku bwinshi ni inka z'ubwoko bw'ikirundi ariko mwabonye nuko hariho n'inka zibiri iz'ikizungu twagabiwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu izo nka rero tugerageza kuzorora ku buryo nizo z'ikirundi zimererwa neza cyane gose izi nka z'ikirundi ziradufitiye akamaro kanini cyane gose akamaro kanini kuko zirarinda ingwara ariko hambavu y'ivyo zisanzwe zimenyereye kuba muri aka karere kacu mu migambi ya kazoza dukoba dufise mwabonye ko turiko turubaka ahazoja ubworozi bw'inkoko ubwo bworozi bw'inkoko nabwo tukavuga tuti buzoza bwongerera kuri ubu bworozi bw'inka kugira umwavu wo gutabira ngaha ushobore kugira akanovera kenshi kandi ube mwinshi ariko ubworozi bw'inkoko tubuzeyemo yuko bizoca biduha n'ingene ivyo vyose byoshobora kuba bitakara murabona twimbuye ibigori twimbuye ingano twimbuye isoya hariho ibigenda biratakara hirya no hino uza rero yuko ngaha muri iki kigo atakintu na kimwe cotakara ikibonetse cyose gishobore gukoreshwa kugira ngo dushobore kugira umwimbu mwinshi ariko dutakaze bike n'ivyo giye gutakara tubihingure ku buryo bw'uko bivamwo ingaburo y'ibitungwa cyangwa ibitego umukuru w'Uburundi Petero Nkurunziza n'uwambere uwashikanye iterambere mu makomine yose ninde Petero Nkurunziza n'uwambere wundi yageze ikirenge mu kirenge c'umukuru w'igihugu ni umushinga amateka baziraho mponyo yeremeji avuka mu ntara ya Muramvya ivyo bikorwa bikaba bituma abari basanzwe batabizi canke babikora nabi bamwisunga bigatanga umwimbu ukwiye umukuru w'Uburundi Petero Nkurunziza n'uwambere uwashikanye iterambere mu makomine yose ninde Petero Nkurunziza n'uwambere umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema niyo sigara inyuma mu bakwiye gutanga akarorero nyene nabonye Imana imaze kunshira ikangeza aho ngeze navuga nti reka ndabe ikintu nshika ko abene gihugu babona koko ko ari ugutera iteka aho navutse ari ugutera iteka abavyeyi n'abagenzi nabo twarukanye kandi vya bindi bavuga ngo kurima no guhamba amaguru cyangwa ngo ukize akira isuka agakira niwabo nja muri ya ntumbero rero umukuru w'igihugu yaguma ahanura ati nyabuna ukize nakizi wabo haro natanguye mu mwaka wa 2012 niho rero nafata uyu mugambi ni sinoza nda ngumi Bujumbura gusa ariko reka ntunganye ibikorwa bizotuma ashobora no kwama ndi kumwe hafi y'abene gihugu aho nyene cubahiro umukuru w'igihugu Burundi antere yiteka nkaja muri leta y'u Burundi bakanzeza iki gisata c'uburimyi n'ubworozi
niho negera cane gose yene shura mukuru w'igihugu cacu nkabona ingene akarima n'umuryango wiwe mbere na abana kabibigisha kabibakundisha haba mu gutera haba mu gusarura ugasanga ari kumwe n'umuryango kandi akabikora afise akanyamuneza n'umwete. Ni naho nanje mvuga nti mbega jeho nokora iki kugira ngo nsuse nawe muri ivyo bikorwa byerekana gukunda igihugu. Kuri we nyene twashatse kumenya ko bimworohera kubibangikanya n'akazi ka misi yose. Agira ati burya iyo ukunda ikintu mwama mubona na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu iyo aduze hariya ku gatumba Ingozi icambere y'amakora abanza kuzunguruka kuraba ibitungwa vyiwe akaraba imirima yiwe. Urumva rero nishaka na jewe so kuvuga ko nirirwa ngaha mu mirima mugabo ku minsi ya gatandatu mvuye ku bikorwa rusangi aho guca ngenda kwirigara ngo nze gufata icupa cyangwa ifana cenca nizira ngaha tugaturi kumwe n'aba bakozi. Ikindi ubwa mbere abakozi bakora ku munsi na bapfasoni bakora ku munsi barima hanyuma turaje inama n'ingingo dusezerana n'aba barabitungwa ko tugira koperative. Ubu rero ngaha tuvise koperative iyo ntari ngaha nibo bahambera kandi twese turunguka. Murazi yuko leta y'u Burundi yadusabye kwama ku kivi. Iyo ntunganije ibikorwa byo kuja ku kivi nkabitunganya nko muri aka karere ko Mburaruko nka za Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza, aha naho sindahibagira. Mu basavye impanuro umushikiranganje w'uburimye n'ubworozi harabashitse ku bikorwa bikomeye n'abandi vyagoye. Bararabiye cane nkuko nayivuze ko kamo nyene cubara mukuru gucacu yama yateye abasirimu abatwita bakire yuko bogira akantu bashize iyo bataye uruzogi kugira ngo bagire umutima wo kwama baduzeyo. Reka tugendeyo niyo mpanuro yaduhaye tukiri bazima tugira ico bamariye. Abavyeyi bacu baritanze gasanga warafise agahene rakagurishije gasanga warafise inka rayigurishije kugira ngo barabe yuko twoshobora kwisununura tukaniga. Aha rero akakamo naje baraje kumbaza abaciye ngaha kenshi. Hariho benshi bamakunda guca ngaha abo mu migwi itandukanye abashinga amateka abakenguza amateka abashikiranganje baransaba impanuro. Hariho benshi koko baza bakavuga bati mbega tubigira guti cambere no gukunda ico umuntu abari karakora. Utagikunze nta kigenda. Nkongera nkababwira nti ntimuze kwihutira kuronka amaronko kugira ngo mukoze umwaka umwe imyaka ibiri ngo mube muce munguka. Natanze akarorero nganga itangura ngaha kuko kwakorera izi nka sinari bwazizane kwari kurima gusa natse imiliyoni 5 zingurane mu banki bankobo. Mwaka wa mbere nca ndahomba sinakuyemo ni miliyoni 4. Ariko mu mwaka wa kabiri ndasubira ndarima naciye nunguka imiliyoni 8. Umwaka wa gatatu nca nunguka imiliyoni 12. Ibi rero nca ndabwira abagenzanje nabaza kunyaka impanuro ntarime rimwe ngo acavuga ngo sinsubira. Iki rero nico kigorana muri bagenzi banje kigorana no mu bategetsi benshi iyo babonye ukurima babona kumenga n'ibintu bigoye bagaca bashaka kwihebura hakiri kare. Ndavye ibiva ngaha mu mirima nkaraba n'ibiva ngaha mu bworozi twarisha abakozi abanyezamu twarishe abaturi kumwe mu makoperative twarisha abadufasha
gutunganya kugaburira izi nka ntituri munsi y'imiliyoni 50 ku mwaka. Iyo mirima rero iratunganije neza, abakozi n'abasanzwe bakorera mu makoperative. Umushikiranganji arashima ko ivyo nyene icubahiro mukuru w'igihugu yaberetse vyagize akamaro kanini. Twebwe hani tuja munsi y'itoni 15, turi hagati y'itoni 15 na 18 twimbura ngaha. Mbere hari igihe biduga bigashika ku 200 itoni 200 ku hectare. Ibi rero abantu aba bene gihugu dukorana mu koperative birabaye ingufu nabo bagaca bagenda bakagira uko twakoze iwabo ku buryo aya mbere ibiraya tubyita intofanya bisigaye bimeze nk'ibijumukera sibyo basirimu, kuko umwe wese ubu ari ku rugero rwiza ko gwiza umwimbo. No ku rwego rw'igihugu rero burya ibyo twigisha abandi dukuri wacu mwarabonye kwa nyene icubahiro ingene yimbura cane yarigeze no kuduza gushika ku itoni z'ibiraya 30 ku hectare. Aha nababwizo tugezeko mu gihugu mu kiyaya Cimbo naha muri imyonga mu Kayanza ubu ariko barababa itoni 3 zibiri kuva kuri zibiri gushika kuri 3 ku hectare y'ibigori. Ariko mu minsi yahera ntibarenza bira amajana 7 biro amajana 8 ku hectare. Murumva rero kubera ivyo, kubera akakama mukuru w'igihugu aduteye kandi benshi bakakitabira kuva mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2019 twari tumaze kungura umwimbu inshuro zibiri. Ngira ngo mwabonye ko imikobeko dufise ngaha atari imikobeko nk'iyabandi, kuko nta mazi namwe ava muri ritongo amanuka mu monga, yose akamirira ngaha mu mirima iciye kuri rya mikobeko mwabonye. Ati abantu barakwiye guhindura ingendo bakamenya ko uburimye n'ubworozi ari gisata cyo kwiteza imbere bikwiriye no guteza imbere igihugu. Abategetsi bamenyere kugenda gushira ibikorwa by'iterambere hariya ku mitumbi wabo iyo bavuka, kuko baba ariko barafasha abantu benshi. Mwabonye ngaho twaciye nta muntu yagiye arasabiririza ngo mpa amahera y'umukate, ngo mpa y'umunyu, ngo mpa y'ugwagwa. Eka kuko ayo mahera bayaronka igihe cyose bayashakiye. Niki rero notera kamo kandi shimitse ese nk'ubu ko turabashikiranganje 200 no muvugizi wa leta ya 21 camuyumvira wogira n'akantu na gatoyi ka susa nkaka camuyumvira abantu twatiriko turafasha iyo tuvuka. Nkuko mubibona muri ako karere ariko aranahakorera ibintu byinshi abantu batamenyereye. Yarateye igitegwa citwa pome, ibitegwa vyitwa olive bimwe bivamwo amavuta y'agaciro, amavoka n'ibindi byinshi ategekanya kuhakorera. Iruhande rero yiri terambere mu bene gihugu rijanye n'uburimyi n'ubworozi, ubu abene gihugu banwa amazi meza. Nanje bigaca bimfasha kugira ngo nshobore no muci kurima nkuko twabyigishije. Aha rero tuharima 3 mu mwaka, mu gatasi, mu mpeshi no muci, kuko turafise amazi twazanye. Aha naho murabona turiko turagira ubushakashatsi bw'ibitegwa bimwe bimwe bitakunda kuboneka. Hariho amapome twaragize amahigwe, murabona ko yatanguye kwama. Aha rero twaciye tuhashira ibiti imivyaro igira amajana 2 y'amapome. Hanyuma hariho bimwe bita olive, ibiti biriko birakura ariko ntibiratangura kwama. Tuzomenya neza ko twagize amahigwe navyo nyene bitanguye kwama nk'uko amapome. Hama hariho y'amavuka
amwe atamenyerewe mato mato bakuramo amavuta hariya imurayi naha nyene twarahashize ibiti bingana 100. Murumva rero impande y'uburimyi n'ubworozi turiko turashaka no gushiraho ibi biterwa bitari bimenyerewe. Mbere hari aho ndiko ndategura kuzoca nshira umurima wa macadamia n'umurima wa anacardier kugira ngo abenegihugu nabo batangure kubona ko tuvuye muri bimwe byo kumenyera gusa icayi, ikawa, ariko hari n'ibindi biterwa njabuka amazi dushobora kuzokwikorako. Umukuru w'Uburundi Petero Nkurunziza n'uwambere uwashikanye iterambere mu makomine yose ninde Petero Nkurunziza n'uwambere. Umwimbu wongerekanye watumye henshi hubakwa amazu y'ububiko y'uwo mwimbu. Bene gihugu bakaba baza barazana ivyimburwa vyabo mu bubiko bakazobikoresha igihe cyavyo kigeze. Sivyo gusa vyaratumye benshi babona ko honashingwa amahinguriro y'aba mato mato canke manini kugira ngo umwimbu ube mwinshi kandi ukoreshwe neza. Haravutse amahinguriro rero atandukanye nk'ihinguriro rihingura umwavu w'ikirundi bita Fomi. Ihinguriro Imena rihingura inzoga y'ibitoke. Amahinguriro y'ibigori. Aguruke dukole twese maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere. Tutibagiye rero ihinguriro Burundi Brewery, ihinguriro rinini ry'ibinyobwa riza inyuma ya Braludi rimaze imyaka myinshi ryatanguye ku bazungu. Umukuru w'Uburundi Petero Nkurunziza n'uwambere uwashikanye iterambere mu makomine yose ninde Petero Nkurunziza n'uwambere. Abantu benshi no bahanura yuko babonye umuntu w'umurimyi wa kijambere hari kararima nibamusumire ku bwenge. Nibwo busuma bwonye n'umuntu ashobora gukora ntabuhanigwe. Ushoboye kurahura ubwenge ukaraba ku mubanyi ngene ari karabikora nawe ukabikora ubumushimishije kuko ntubumwivye mu murima mugabo uba wamurahuye ko ubumenyi. Rero twohanura n'abandi yuko boza bararaba aho bariko bararima kijambere babikora nabo bakaraba neza ivyo bariko barakora ko batariko barata amaboko kuko hari ivyo umuntu akora kuko ari guta amaboko hagera kuja gusoroma ugasanga no guherekeza abandi. Ariko vy'ukuri birabonekana neza yuko n'inguvu atari kirenga umuntu ashobora no kugira umurima mwiza cyane kandi ushobora kumugaburira ukagaburira umuryango. Nashaka kwengurukira cyane nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. We twama twavomye ko ni isoko, twama twagiye kumuvoma ko ubuhinga butandukanye na cyane cyane rero ibi byo gukunda igihugu dufatiye muri uko kuntu kuza gushira imigambi iyo twataye uruzogi hafi yo kugatumba. Ibi nagomba kubimushimira ko nsubira no gutera kamo n'abandi bose aba basirimu yuko wabona yuko uburimyi n'ubworozi ari igisata kandi ari umwuga uteye iteka, atari umwuga ugayitse. Abantu rero bowitabirira no kuzoba turiko turasahiriza iterambere mu bene gihugu. Nino kuri ako kamo dusozereye kino kiganiro ku kivi mugira amahoro ahiwanyu.